yatubwiye ati ibintu abagiye biturira abantu banyonora ati uzosana abagufate n'uvagira amaze kuvuga ati uno munsi heza hemwibaza ibyo kuvuga ngo leta mvye ivyo baretse hace gute turiko turiyumvira ingene vyogenda rero novuga nti iragi ryiwe nuko ntiduhagarike gusenga dukora dusenga dukora ico kibe nimero 1 kuko dutegereza gukora ibishoboka byose tukagumana ubumwe n'Imana connection n'Imana dukora ibishoboka byose hanyuma tugakarezo amasengesho niyo rezo ifatanya Imana n'abantu tuyahevye Imana tuba dutandukanye adusize kwishani murumva yavuze ati jewe ngaho ngejeje fata urugendo tubimenye twese tubishire ku muzikanye ko yadusigiye ishantiye tukore tugavye niko yahereje ko ndavyibuka mukore mugavye mugiye kubaka igihugu mwubake mugavye icambere rero ko tugize n'Imana turi ngaha turi nk'ahaziko igicaniro tugiheze n'ingoga kugira tute kandi mashagiye duheze n'ingoga ni ibintu vyoroshe cyane murumvise ko bitagoye kugira ngo hari miliyari ijana zisigaye kugira ngo tugiheze ku buryo umwe wese yitanze tuba duhejeje kubaka iri sezerano naryo yadusigiye turigendere nguze wamwisenga muri byose na hose hari n'akandi yambari ati ntuze wigere uja kuvuga ijambo mu bene gihugu utabaje kurisengera ati uko ntubuzi ibyo uvuga ati urashobora kuvuga ijambo ribi rigasambura igihugu uze wame usenga imbere yo kuja kuvuga ni byinshi yagiye arambwira kandi dutegerezwa kuguma tugenda twese iyo reko ndumviriza Nehemiya ni yemwe yubatse nka Nehemiya nyene kuko kurinda kumwe kwa Nehemiya nyene hari umunsi yigeze kutubwira ngo mbe mweko mwumva gumenga nta mahoro mufise ngo nta mutekano ngo jeje n'umukuru w'igihugu mufise amahoro mu mutima nayo ndazi ko ari mwari benshi mwaravyumviye ngo rero mwebwe nimwe mutagira amahoro nta ngwani izosubira mu Burundi rero umuntu yizigiye Imana kandi na Imana yacayuba nakaroro keza rero yaduhaye mu ntara zose twarabahaye uburyo bw'uko bamara ukwezi bahura ku mugoroba bandike intara yose iragira basigiye intara yose twizeye yuko bariko baraheraheza ico cegeranyo ko bamaze ukwezi bose ku mugoroba bahura bamarana n'imiburiburi isaha bibukanye iragira basigiye muri iyo ntara ivyo bitabo rero bazoturungikira mu ntara tuzoheza navyo dusubire tubigire neza kuko ega umuntu wese arafise ivyo yagiye aramubwira nico gituma ari vyinshi cyane bizotuma amateka y'u Burundi tuyabona ko Burundi bwatanguye ico gihe mbere jewe ndavye honyene nababwiye ingene itariki 19 ariho twaheza gukora indinganizo nziza urutonde rw'ivyo tugiye gukora abashikiranganje twese turavyemeza kandi turiyemeza ko tugiye gukora duca turi na formule y'ingere tuzokora je ndavye nkaraba n'iryo sezerano nkaraba iki narafashe ndavuga nti ico gitabo naciye nubaka isanduku iyo Bibiliya izokwama igenderamwo bijya bimenyetso byose by'igihugu birimwo nico gituma ejo mu gusozera iryo sanduku nzoyizana abakozi b'Imana mwese muri sengere muri hezagi kuko jewe nabifashe yuko ni isezerano rikomeye ku Barundi iryo sanduku bari nkoreye mu ntuze zikomeye ku buryo ritazobungwa navuze ntishize kwicuma ngize icuma cogwa ingese
rero turondere imbaho zikomeye neza kugira ngo tuze tumenye n'ubu uzosubira nanjye ndamuhereza kugira acasoma icyo azohera gusoma ya Bibiliya abanza asome yumve yuko kizira ko Imana tuyihemukira. Kandi ico njewe maze kubona nuko ibi bintu bigiye gutuma mu Burundi abantu basigaye babaza bati mbega none birashika ko amadini akunda nakurya. Ega ku migambwe ho vyaheze mwaraye muvyiboneye. Hajya ku migambwe vyaheze ubumwe bw'imigambwe muzobona twese abanyepolitiki hageze guhiganwa bahiganwa mugabo batirirwa baragwana bavuga bati uw'Imana yatoranije ni wapasa kandi bose baracakoma amashi. None usiko vyagenze n'uwo vyagoye ntavyumve hajya ni nagahemu kabi kari kaje katoye none mwabonye bibandaye ega tuze turamenya ko duca mu mageragezo hajya Imana ariko iraraba ngo turabe ingene bavyifatamwo ngo turabe naco ituma rero nibatera umutima uhagaze ku migambwe vyaraheze ivyo bwoko vyaraheze senete ari ibintu ibikorwa rusangi hajya rero yavuze ngo opposition jewe namushikagaje ntwara hagati ndagirisha inama abanyamigambwe kugira ndabasabe yuko dukora ibikorwa rusangi bose abarundi abanywanyi babo bose bobizako hariho umukuru w'umugambwe umwe yaraciriye umuriro ngwe ibyo ushaka kuzanamo turabizi gushaka ngo twebwe dukomere amashyi leta ngo twemere ivyo leta ikora ngo twebwe ntituvuga rumwe na leta ntituzopfa tuvyemeye. Umukuru w'umugambwe uzopfa avuze rumwe na leta no kuvuga leta ivuze amahoro nawe azovuga ingwano ivuze iterambere nawe azovuga iteranyuma ni umumpanurire. Hari uwundi mukuru w'umugambwe nawe aracari umukuru w'umugambwe nawe yacavuga ati mwebwe rero nababwiye guhera kera yuko mudashaka kubaka igihugu ati nayo nabivuze guhera kera. Urumva aho abanyepolitiki bavuga ko ivyo bikorwa rusange ni bibi bijya jambo ngo ivyo ariko arubaka ngo tubikomeye ntajya mwigeze mwumva ngo ajya amashure ngo bijya bica bisanyagurika ngo bijya vyose ivyo ntivyavuze gahe. None murumva yuko Uburundi buri mu nzira y'Imana ivyo turiko turagira n'abandi babiciyemo nico turavuga nti dusome ijambo ry'Imana kiya gitabo kirimo inyishu ku bibazo vyose muzohura navyo. Ku vy'ukuri je ndabasavye n'uwo batemera Imana basi napfuma avuga ati je mfe kubisoma socialema hakurya wosoma Roma basi kurya wosoma Roma uvuga uti jewe kubera ashaka kubana n'abandi bantu reka ze ndasaba ivyo basoma nawe numvirize koze ndazi yuko ari tuzokuramwo kizotuma ubaho neza ukabana neza n'abandi. None Yesu yaturazi ikiyavuze urukundo ushoboye kubana n'abantu reka burya je mwana ndabiraba burya ntivyari bigoye gukunda Imana yose usenga Imana yose uyikunde kuruta vyose. Urakunda umukama Imana yawe n'ubwenge bwawe bwose n'amagara yawe yose ico ikigoye kwikiganoze ntuze na wa muhakanyi w'umufilozofe yavuze ngo basi rero bashadabereke ati fa gukurikira ivy'Imana nimwasanga iriho muzamuhiriwe nimwasanga atari hari ntaco muzamubaye naho wowe utemera rero nkamubonye abantu bangana uko bakoraniye hamwe birakomeye cyane ugira kabiri bakunda mugeza nkuko wikunda ico rero nta kirondeye ngo birashoboka ukunda mugeza nkuko wikunda. Hari ikintu ntari bwerekwe neza kuko naho aramvuga wewe ukunda mugeza nkuko wikunda uvyumvirije gutya nyene ntivyokunda kuba umukunda nkuko wikunda. Hanyuma rero sinzi umunsi Imana inyeriyaka hajya hagiye Bibiliya ndetse cyamugwe wisoma musubiramo no kuzobera narayisomye ngo sesubiramo hariho gashashu uzobona kandi wari warahasomye nzabona ahantu ati ico gashaka ko abandi bakugirira nawe ntukigire ubuhejeje wewe muko ukora ikintu baza wiyumvira ingene uwo wundi kizakumubabaza cyane kumuryohera usaza kimubabaza uvuga uti buryo wekingirira nanje byogenda neza reka natabaje ndakireke uwo usaze uwo kikugira vyogenda nawe ucugiheba
usanze uwo cyumvira byogenda neza gikore none yemwe aho gukunda mugezaho ko wikunda ntuhejeje urakunda mugezaho ko wikunda rezime yacu ico udashaka ko abandi bakugirira nawe ntukibagirire uzohejeje kubakunda.